gucika intege rimwe na rimwe ufise ingorane uravuga ngo narayihamagaye yaratevye kuntabara. Uhoraho akumpera icyo umutima wawe wifuza. Ndanezerewe k'uyu mwanya mwiza, nagomba nsubire kugusabira kuroranirwa no kugirirwa neza n'Imana. Ni Pasiteri Joseph Nduwimana, umwungere w'ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu, asanzwe aremesha ikiganiro ugusenga guhindura ibintu. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana iracari ya yindi ntihinduka, abantu babasha guhinduka ariko yoyo ntihinduka. Umwami Yesu Kristo yamye ejo n'uyu munsi ni kwa kiri. Twagomba rero dusubire kubibuka programa y'ikiganiro gusenga guhindura ibintu, ariko tugusabye ikintu kimwe, ukibona iyi video yikwiragiza y'inshuti n'abagenzi, kuko bizofasha imitima itari mike kandi biruhura imitima itari mike, kandi Imana izobiguhera umugisha. Imana iguhezagire cyane. Programa y'ikiganiro gusenga guhindura ibintu ushobora kuyironka ku munsi, ushobora no gukurikirana amasengesho akorerwa mu ico kiganiro, akaba akunda guca kuri Radio Buja FM imisi yose ku munsi wa gatanu mu ijoro isaha 8 z'ijoro kugera mu bucagu mu gatondo, aho haba hari programa zikomeye gusengera abantu, intahe n'ibindi bitandukanye n'ubutumwa bwiza, mbere no gusengera abantu kuri telefone, abatari bake bagakirira kuri telefone. Imana iguha umugisha mwinshi. Na saa 11 mu bucagu ku munsi wa gatandatu mu gatondo ka kare gushika 6 yo kuwa Mungu mu gatondo. Imana data iguha umugisha. Abari hirya y'igihugu cy'u Burundi bashobora kwandika kw'imihora YouTube hamwe na Facebook, wandike Pasiteri Nduwimana Joseph, urabona ivy'Imana iri kirakora mw'iki gihe. Iki gihe ni cyawe kandi iki gihe ni cyanje. Twagomba rero dusangire ijambo ry'Imana. Ni ryarindi tumaze ku igihe ntituba kure yaryo, kuko ni ijambo ryiza cyane. Ni ryarindi dusoma muri Zaburi 37 umurongo waho n'uwa 23. Ijambo rivuga ngo iyi ntambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho, uwo muntu azoba amahoro. Imana ishimwe. Mbega uragomba kumenya igituma abatari bake bahura n'ingorane kubera intambuko zabo batazishize mu Mwami Yesu. Ariko imbere yuko tuja kuyo mwanya, n'igituma ivyo bintu, iyo dusomye Zaburi y'125 umurongo waho wa 2 handyoheye cyane, hamwe n'umurongo wa 3, nk'uko imisozi ikikiye Yerusalemu niko Uhoraho akikije abantu biwe uhereye none gushika ibihe byose. Iri jambo ryanejereje. Nk'uko Uhoraho, nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, ngo niko data wo mwijuru, niko Uhoraho akikije abantu biwe, atabara abantu biwe, agirira neza abantu biwe. Abandi nyene intambuko zabo zishigikiwe n'Uhoraho. Imana ishimwe. Ngo aracabatabara n'ubu, ngo uhereye uyu munsi abantu bose intambuko zabo zishigikiwe n'Uhoraho, ngo aracabatabara uhereye isaha kugeza ibihe byose, ngo ahora ari umwizigirwa, aracabatabara. Reka gucika intege rimwe na rimwe ufise ingorane uravuga ngo narayihamagaye yaratevye kuntabara, ahandi ukavuga ngo mbega jewe ntinyumva, ahandi ukavuga ngo yarampevye, ahandi ukavuga ngo yarantaye, ahandi ukavuga ngo yaranyibagiye, ahandi ukavuga ngo umenga naracumuye kuri yo. Oya, haleluya. Niri jambo rivuga ngo ryari ninyere twariko turasoma ku murongo waho. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ku murongo waho wa 2 ngo niko azohora atabara abantu biwe n'abantu biwe. Mbega woba uri umuntu wiwe. Ni rya jambo tugarutse ko rero abatari bake baravuye mu ntambuko z'Uhoraho. Icyabakuyeyo cyatumye Imana ibakure yabo ni icyaha. Imisi yose ukoze icyaha gituma Imana ibakure yawe, gituma Imana ibabara mu mutima. Hariyo benshi bagendana ibyaha, hariyo benshi bagendana ubusambanyi, hariyo benshi bagendana ububaregwe, hariyo benshi bagendana ibyipfuzo bibi bigwanya umutima. Abandi benshi baramaze kwakira ubushobozi bw'abadayimoni muri bo, ubushobozi bw'ibyaha bwarababoshe, bigatuma Imana ibakure yabo.
ariko icyo ndakwifuriza mwene data, intambuko zawe reka zishigikiwe n'Uhoraho. Nimba zishigikiwe n'Uhoraho, uracabona Imana, uracabona igitangaza, uracabona ugukora kwayo. N'uyu munsi nyene, uhereye uyu munsi n'ubu nyene, nimba hari ibyo wagendeyemo atari byo, gerageza wihane, irimbure nk'umwana w'icangazi, uyitarikire amaboko, uyibwire ngo Mana, ndagomba intambuko zanje zishigikirwe nawe. Tarika amaboko imbere y'Imana, bwira Imana ngo Mana nshigikira ingendo zanje, imvugo zanje, imiryango yanje, famiye yanje, proje zanje zishigikirwe nawe n'Uhoraho. Imana irakumva, Imana iragutabara, Imana irakunezererwa. Urasubira kubona shanjema. Wari warabuze amahoro, wari warabuze ibyizigiro, wari waratayiwe, Imana irakugarukira igusubize ku ibyizigiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Uragomba kubona ingano umuntu ashigikiwe n'Uhoraho, abagiriwe favere, aronka favere iteye ubwoba. Kurikirana intare. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi jewe ndumushitsi wanashaka muganda tsinengera umushitsi ngo umusangwa yendo umuntu ndingozi. Jewe ahana hamenye nje kwivuza ama sinzi umukobwa araho yahandangiye ahantu ari nashiki. Nafise ikibazo cy'umutwe gikomeye cyane, nari ndakivuje imyaka 8 ata muganga arankora icyo ngwaye kandi n'imiti bampa naco yamarira. Ariko barandangira ati nyamukobwa aranzana nganyene, arandangira ati hari umupasitori ngo ndakwere, aranzana ari Dimashe, uyu turabonana mukozi w'Imana, tubonanye arambwira ati we ntutaha ara uzogaruka ejo. Yaragiye kuraba abaresita yanje, aje agarutse yarambwiye ibibazo mfise n'ibyo ngwaye. Imana yo mwijuru asengeye wa mutwe waciyukira. Arenga miliyoni 10 nivuze uwo mutwe atambwaga ntocyo ngwaye, izo zakira zose ndazizi, amaproteine yose ndayazi, ngozi hose. Imana yo mwijuru uko ziba Imana. Amen. Sishinzi nawe ariko nzoza bishimwe. Urumva sinabyiteguriye mugabo umutima gumye umbwira ngo simaguruke, ariko umvira indi jwi iti haguruka. Mungu umutima wiruka cyane, urumva kwa Satana nyobeze sinze kuvuga kandi azi yuko mubagira ipfuhe kuko ndiyo shinzi ntahe ashazana ibitero, ariko kimwe gusa ndazi ko nanesherejwe nta na kimwe ashobora kungira. Haleluya. Ubwo ndashima Imana yo mwijuru wa mutwe wamenekera ngaha. Ubu ndaryama ngasinzira, sinari nzitiro, sinari nzi gusinzira, umutima ukararuriruka wiruka, abaganga bakabura icyo ngwaye na hypertension nayo batobora. Ubwo rero ni mukuyoberanya akazamo hypertension. N'ubu rero n'imiti narayihagaritse na jewe, ubu narakize imyaka 8. Yego. Utanga miliyoni zirenga 10. Yego zirenga 10. Ariko Imana irahari cyane ntayiba. Irakora cyane nikora. Irahishura cyane nishura. Tudugiriza icyubahiro umwami Yesu. Ewe patase waje hageze.